Mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye. Ikiganiro ni vya vrai cyo kuri Mashariki TV. Kuri micro ni jewe Edwige Light, inyuma ya kamera ni Arkeneli. Uno musi rero twashaka kubaza mbega kugwa mu gahundwe niki? Twama twavyumvise ngo nakayaguye mu gahundwe, twese twaraguye mu gahundwe ariko ntikigeze kuzura. Mbega kugwa mu gahundwe, gahundwe niki? Uno musi rero turi mu ntara ya Bujumbura, komine Mugongo Manga, zone ya Jenda, ku mutumba wa Gwibaga. Twagiye kuganira n'abaho batubwire ico bazi ku gahundwe. Kugwa mu gahundwe. Kugwa mu gahundwe ni nka vyamakumbanya inkuba tipwa muravyo ngo fye ya mugigima ngo gigigi. Urumva kugwa mu gahundwe iri muri gatangaza. Yego ni gatangaza nyene kutangaza. Nakayaguye mu gahundwe. Mbega ntuzeye aratemvye. Atemvye bise twari kumwe. None ni kugwa mu gahundwe. Yego nako gahundwa gwamwa gahundwe rero nagaki. Agahundwe nukuba wumvise ikintu. Ukaba wacumvise utari waciteguriye ugatangara ukavuga na bigenze gute. Bavuze ati kugwa mu gahundwe wabuze ico gisigura. Urumva urashobora kuraba ukagwa mu gahundwa nyene. Wewe baza ko vyapfuye he kugwa mu gahundwe. Kugwa mu gahundwe ahantu vyapfuye urumva nka kurya mbere wanje ndaguhera nk'akarorero kuri kurambaza none nk'ubu turi ngahi Gwibaga nk'ubu nana duhagaze ngaha mwibarabara nk'ubu hoza nk'imoto canke imodoka wana ko umuntu ashobora kugira nk'isanganya none ntushobora kugwa mu gahundwe. Yego ku gahundwe umuntu agomba kumenya na gahundwe umva ushobora kubabona ngo abantu na gahundwe niki gahundwe niki none urumva gahundwe uratangara kandi hari igihe ugira ikirorobwa. Kugwa mu gahundwe agahundwe niki kujumira agahundwe bakubwira nugutinya wa muravyo warabije ugaca ho ariye wahundagaye nawe ugaca ukanguka ninko haje umuntu akangutse. Yego urabona haje umuntu ahuye n'umuduga ntubona haje umuntu amuciye handi umuduga ugira umugongo agatemba gahundagara nikakujari niko gahundwe. Niko gahundwe. Okay kugwa mu gahundwe niki? Kugwa mu gahundwe urabona kugwa mu gahundwe biri kwishi kubera hariho ibintu bigutera ubwoba canko kaja wumva ibintu hirya biteye ubwoba ugacugwa mu gahundwe. None agahundwe niki? Agahundwe jewe na twese turagwa mu gahundwe turabizi mugabo agahundwe kariho agahundwe niki ntikaruzura n'ukuzura bose baguma bagwa mu gahundwe. Baguma bagwa mu gahundwe kuko ni ibintu biba biteye ubwoba. Urumva ko ari ibintu bitera ubwoba uba wumvise hirya. Ukuntu vyari biri umufasha wiwe yapfuye agacaza mu muryango iwabo bagaca bamufata nabi hanyuma agaca agwara intuntu imwe imeze nabi ku mutima abo kwase buko bamwirukanye agarutse mu muryango iwabo agasanga bamufashe nabi bamuturubitse nukuri bariho kandi benshi bariho byahava biba no kugwara gapfa. Akagwa kwari ko kugwa mu gahundwe none oya yari intuntu. Intuntu kugwa mu gahundwe kera hariho abakobwa bataja mu rugo. Abo bakobwa rero batagiye mu rugo bakace bagenda kwa bayinasenge rero bababuriye abafasha babo bace bagenda kububakira inzu ahantu mu gahinga ka kure. Iyo nzu rero yitwa Agahundwe. Iyo nzu rero yitwa Agahundwe. Uwo mukobwa rero akazorinda apfirayo kubera ata mugabo aba yararonse hama ibikoko bikazoza kumurira muri ako gahundwe mwumva bavuga. Urumva agiye mu gahundwe ntawamugemurira indya ntawasubira kumuraba yagumayo wenyene. Oya nta wundi muntu n'umwe yasubira kuza kubera basa n'abamuhevye mu bisanzwe nta n'umwe yasubira kumukurikirana. Hama muri uwo mwanya uyo mukobwa yapfira muri ako gahundwe hariho benshi bama bumva iyo abantu bubatse
bakaca baza kubabwira ngo urakira ngene muga benshi bama bavuga bibaza ngo bavuga ngo uragira ngene siko babivuga bavuga ngo urakira ngene ngeni rero cyari igikoko cyaza kurya abo bakobwa bagoye mu gahundwe. None ngeni nyene ico gikoko carabayeho kweri? Ico gikoko carabayeho nico cari cibera muri ubwo bugarwa aho hantu nyene babataye kugira kize kiraza kwirira abo bahebwe.